ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Buri hoteza amatwi BBC gahuza imiryango aho hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbc.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko ibiri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ari mu magambo ye genocide. Yabivugiye mu ijambo yagejeje mu nama y'umuryango w'abibumbye New York. Amagambo yarakaje leta y'u Rwanda. Biriya no gukina u Rwanda ku mubyimba, no gukina umuryango mpuzamahanga ku mubyimba, kuko genocide tuzi icyo ari cyo. Ninde washyigikiye umutwe w'abajenosideri wa FDLR wakoze genocide mu Rwanda 94 akawinjiza mu gisirikare akawuha amafaranga, utari Tshisekedi ubwe. Mu Burundi igisirikare kiremeza itabwa muri yombi ry'umusirikare w'u Rwanda kivuga ko yambutse umupaka akarenga metero 700 ku butaka bw'u Burundi, ariko icyabimuteye ntikihurizwaho n'impande zombi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, yeguye ku mwanya we nyuma y'ibaruwa yo kumwamagana yashyizweho umukono n'abarenga 1/2 mu nteko. Mu Burundi bimwe mu binyamakuru byigenga byabujijwe kwitabira umuhango w'ifungurwa ry'ubucamanza mu Burundi. Bonesha FM ni imwe mu maradiyo yakumiriwe. Tumire twabonse mu gatondo, ariko ku mugoroba twahabwe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yafashe urugendo. Mu Rwanda bamwe mu barimu baravuga ko bahangayikishijwe n'amabwiriza mashya ya Minisiteri y'Uburezi yo gukora no gutsinda ibizami by'ubumenyi bw'icyongereza, bitaba ibyo bakirukanwa ku kazi. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu cyongereza tukanakimenya ni byiza, ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini utagitsinda ugende, urumva ko bihinduye indi sura. Inzego z'ubuzima mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'isuku nke muri zimwe mu nzu z'uburiro muri zone ya Gatumba, mu gihe igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya kolera. Turajya ni Kigali kwirushanwa ry'isi ry'amagare riri kubera ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 100 ritangiye kuba. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo Perezida Felix Tshisekedi yaraye avugiye mu nama y'umuryango w'abibumbye, yongeye kugaruka ku ntambara ingabo za leta zirwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Tshisekedi yatangaje ko ibiri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ari mu magambo ye genocide. Aheze imyaka 30 amahoro n'umutekano bihungabanywa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu iyo ntambara yahindutse umurimo wo gusahura bunyamaswa mu ntara nyinshi z'ubuseruko. Ibimenyetso byose by'umugambi wo gutikiza birakwiye. ONU ubwayo ibicishije mu cegeranyo ca mapping yarabonye urugero amabi agezeko. Si ntambara gusa, ni genocide yo mu gacerere imaze imyaka 30 iri kwiramara abanyekongo. Perezida Tshisekedi kandi yashinje u Rwanda kutubahiriza icyemezo cya Loni n'amasezerano yasinyiwe i Washington arubwiriza gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo no guhagarika guha inkunga umutwe wa M23. Bwana Tshisekedi yavuze ko ibyo bidakozwe ngo amaraso y'abaturage azakomeza kumeneka. Kugira iyo ntambara irangire, inama ijejwe umutekano ya ONU yarafashe ingingo 27-73 kuwa 21 Ruhuhuma 2025. Mu byo yasabye harimwo ko M23 iva mu bisagara vya Goma, Bukavu n'ibindi bice byose igenzura, kurandura ubutegetsi bubangabanganwa bwashinzwe harenzwe kutavogerwa bwa Kongo, hamwe no guhagarika uburyo bwose buziguye canke butaziguye bwo gushigikira M23. Aha mboneye akanya ko gushimira uburongozi bwa Perezida Donald Trump yatumye haba ibiganiro byashikanye kuwa 27 Ruheshi 2025 ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano aratomora kwasaba u Rwanda kuvana muri Kongo ingabo zarwo zose kandi mu buryo bushobora guhinyuzwa, hamwe no kuvanaho ingingo zarwo ziswe izo kwivuna. Ategekanya kandi ko imigwi yitwaje ibigwanisho itari ya leta
guheba kugwana, kwakwa ibigwanisho no gushirwa mu gisirikare n'igipolisi vya Kongo, ariko hari bibanje gusabwa gushiraho urwego ruhuriweko rwo guhuza ibikorwa mu bijanye n'umutekano hamwe no gushiraho urwego ruzocungera ubutavogerwa bwa Kongo hamwe no guhagarika kurwana. Itahukanwa ry'ingabo z'u Rwanda, guhagarika gushigikira M23 no gusubiza ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu turere twose twifatiwe biri mu bidategerezwa guharirwa ko bikenewe kugira haboneke amahoro arama. Igihe cyose izo ngingo zitazoba zirashirwa mu ngiro, amaraso y'abatacu bazira azobandanya guseseka. Yari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Twashatse kumenya rero icyo ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga kuri ayo magambo ya Tshisekedi. Robert Patrick Misigaro avugana na minisitiri warwo ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe, yatangiye avuga ko perezida Tshisekedi ngo atazi jenoside icyo ari cyo. Biriya no gukina u Rwanda ku mubyimba, no gukina umuryango mpuzamahanga ku mubyimba, kuko jenoside tuzi icyo ari cyo. Ninde washyigikiye umutwe w'abajenosideri wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda 1994 akawinjiza mu gisirikare akawuha amafaranga utari Tshisekedi ubwe? Ninde washinze umutwe witwa Wazalendo, umutwe urangwa n'imvugo z'urwango ku banyekongo b'abatutsi harimo n'abanyamurenge, ku buryo unatwika ku mugaragaro aba ofisiye ba FARDC ko ari abatutsi, ndetse bamwe bakanaribwa, ndetse uwo mutwe wa Wazalendo ukaba waranahaye abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo iminsi 10 ngo kuba bavuye mu gihugu bakaba basubiye iwabo mu Rwanda, ukaha abaturage abana imbunda unababaza kugira ngo bice abanyarwanda muri Kongo. Iyo bavuze abanyarwanda harimo n'abanyekongo b'abatutsi. Ibyo byose bikorwa n'imitwe yashinzwe inashyigikiwe na perezida Tshisekedi ubwe. Kugira ngo rero agaruke agira undi muntu ashinja jenoside, no gukina abantu ku mubyimba, ari byo bita cynisme mu Gifaransa. Perezida Tshisekedi kandi mu ijambo rye yagarutse ku cyemezo cya ONU hamwe ngo n'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo i Washington, akavuga ko mu ngingo zemeranijwe harimo ko u Rwanda ruhagarika gufasha M23 no gukura abasirikare bagwo muri Kongo cyangwa ngo guhagarika ivyo guhita ingingo z'ubwirinzi. Bakavuga ko ngo atana kimwe muri akora muri ivyo. Ayo byo bivuga kwikibwa na minister. Ngira ngo Perezida Tshisekedi agomba gusoma aya masezerano ya Washington neza, kuko icyo twemeranyijwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nuko uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR warandurwa, yuko guverinoma ya Kongo yarandura burundu uyu mutwe wa FDLR ishyigikiye, ibyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Rero niba amezi 3 ashize twarashyize umukono kuri aya masezerano, uyu mutwe wa FDLR ukaba ugikomeza gufashwa, ugikomeza gukorana na guverinoma ya Kongo, hanyuma perezida Tshisekedi akagaruka agasaba yuko ingamba z'ubwirinzi zivaho kandi icyatumye zijyaho kitaravaho, ngira ngo ahangaha byo arabizi ko ari ibintu bidashoboka. Icyo twamusaba nuko uyu mutwe wa FDLR yashyiraho ingufu kugira ngo awurandure nk'uko byemeranyijweho i Washington. Yasubiye kugaruka ku kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Aho twavugana mu minsi yaheze mwarabihakanye, muvuga ko mufise ingamba z'ubwirinzi, mufise abasirikare ku mupaka atari muri Kongo. N'ubu muracahagaze aho nta basirikare mufise ku butaka bwa Kongo? Ntabwo ari cyo byo tuvuga, ahubwo ni nabyo byanditse ku masezerano twashyizeho umukono i Washington. Harimo ko twemeranyijwe yuko umutwe wa FDLR uzarandurwa, hanyuma u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ibyo byanditse mu masezerano ya Washington, ntabwo ari ibyo u Rwanda ruvuga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Tuve i Kigali tujya mu Burundi, by'umwihariko muri zone Gatumba mu burengerazuba bw'umujyi wa Bujumbura, ahantu muri iki gihe hagendwa n'abantu benshi. Usibye abajya mu bucuruzi ndengamipaka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ni na hamwe kandi mu hantu hake abafite ibinyabiziga bajya gushakira ibitoro muri iki gihe bikennye mu gihugu. Urwo ruvange rw'ubucuruzi n'ingenzi ziva cyangwa zijya muri Kongo bituma bahahurira ari abantu benshi, kandi bose bakaba bakenera ifunguro iyo amasaha yo kumeza ageze. Kubagaburira ni akazi gakorwa n'abagore bafite twa resitora duto twubatse mu mahema. Nubwo serivisi batanga ishimwa cyane na benshi, ikibazo cy'isuku nke iharangwa gihangayikishije imitima y'inzego z'ubutegetsi, mu gihe muri ako karere k'u Burundi ubu havugwa icyorezo cya korera.
umunyamakuru Patrick Waso yagiye aho igatumba kureba uko byifashe, adutegurira inkuru ikurikira. Ufashe ibabara rya Gatumba uja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, hari uruja n'uruza rwinshi. Uko wegereza ku mupaka niko ubona neza ibihakorerwa. Nko ku metero 500 ugira ushike neza ku mupaka, ubona abakenyezi bakora ibimenyetso ko bafise imari. Iyo mari nayo ni gitoro. Uko wegera umupaka ucubona imodoka zicana cyanako na tukutuku eka n'amapikipiki. Nko ku metero 200 niho uca wakigwa n'akotsi k'inyama zokeje, amafi eka n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro bwubaswe rero n'ibiti bishinze, ahandi hubakishijwe ibingotingoti, bukaba busakawe n'amahema ashaje, ahandi n'amasashe manini kugira agukinge akazuba. Utereye akajisho inyuma y'ubwo buriro n'uruzi Rusizi n'ivyasi bireremba hejuru. Isuku sikirenga kuko n'amazi bogesha ivyombo afise akandi kabara. Yangombe Kabura ngo kotsa inyama muri ico kibanza nivyo bimutunze kandi bikamuteza imbere. Urabona usanze ngaha kumbabura twe ducuruza zino nyama ngaha baradushorera cyane gose no kunguka tukunguka. N'abazananye ngaho muri Kongo niho keshi badushorera cyane. Je ngaha kuva ndashika ndamaze kwiyungunganya byaratumye ntera imbere, nko muhira ndamaze kuronka nk'ingurube zishika kuri 2. Nasanze hari akarusho kanini ya cyane. Uyu mugore ngo umugabo yaramutaye. Akazi ko kugaburira ingenzi ahanini zigizwe n'abakongomani niko kamutungiye abana biwe 7. Nk'aka kazi nyene ko guteka restaurant mu bisanzwe katwebwe abamama karadufasha ibintu byinshi, mba tukarondera ubufu bw'abana, tukariha n'inzu, tukigisha n'abanyeshuri, kuko nta mwana wanje agenda gusega ku muhana w'umuntu. Naje gukora ngaha umwana ararariye kandi akirirwa ari afuma bura byinshi cyangwa akabura byiza, umugara ararariye ubuzima bukabandanya. Ko niko tubayeho. Iyi ngenzi iva iuvira kuri we, ubwo buriro buramugabanyiriza urugendo, naho nyene isuku ridashemeye rimutera makenga kuri ico kibanza. Niko nakula ndiko ndafungura, mvuye muri Kongo ngira ndabuka i Burundi, sinojayo n'inzara mu nda, ngiye mfungura duke hanyuma mbandanye urugendo rwanje. Nakunze indya zo ngaha ariko isuku ntirishemeye. Nta kundi ndi bugire kuko kuva aha mpaka mu gisagara ntaza amasaha nza gutahira ko n'ingorane. Dusavye abajeje isuku bahatunganye neza kuko ibifungurwa n'umwanda si vyiza ntivyobana. Urongoye zone Gatumba ngo arazi ikibazo c'isuku n'umutekano aho hantu. Mubande Dieudonné amenyesha ko vuba nabo bafatikanije kurongora bagiye kuhakora neza kumvo z'umutekano n'isuku. Haje hantu ubiravye urabona ko hafasha abene igihugu mu kurondera ibishobora kubeshaho abana n'umuryango. Haje hantu rero hariko harategurwa kuntu intwaro ishobora kuhategura neza mu bijanye n'isuku, mu bijanye no kuntu bajya bene gihugu bari hajya bashobora kuhakorera hari isuku, hasa neza kandi hatunganije neza, kugira kandi n'umutekano ubandanye wubahirijwe ku mupaka. Mu minsi ya vuba rero nibaza ko ico kibazo gishobora kuba cavuye mu nzira. Umupaka wa Gatumba numwe mu mipaka y'u Burundi haboneka ko uruja n'uruza rwinshi ku munsi. Hari abaja ibuvira kurondera igitoro canke bagashorayo ibidandazwa bito bito njabuka mbibe, canke abakongomani bakaza kugura ibintu nkenegwa no kuvuza ababo ibujumbura. Patrick Waso mu Gatumba. Urakoze Patrick Waso. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi hari kwibazwa uko byagenze kugira ngo umusirikare w'ingabo z'u Rwanda arenga umupaka kugera kuri metero 700 imbere ku butaka bw'u Burundi. Ibyo byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru ku mupaka wa Nemba na Gasenyi. Ingabo ku mpande zombi ziremera ko ibyo byabaye, ariko icyo zidahurizaho ni icyatumye biba. Inkuru ya Premier ku Magenge Nairobi. Ingabo z'u Burundi FDN n'ingabo z'u Rwanda RDF ziremeza ko umusirikare w'u Rwanda w'umushoferi Sergeant Emmanuel Sadiki yarenze umupaka kuwa gatatu yinjira mu Burundi. Ingabo z'u Rwanda zivuga yuko Sergeant Sadiki yazimiye canke yayovye mu Kinyarwanda atabishaka, ajabuka umupaka wa Gasenyi Nemba acafatwa n'igipolisi cy'u Burundi. Ariko ingabo z'u Burundi FDN zo zivuga yuko Sergeant Sadiki yasiguye yuko yazimiye inzira imusubiza aho yavuye ku kabare hafi cyane y'ikambi ya gisirikare ya Gako yo mu Rwanda, ikambi rimwo n'ishuri ya gisirikare.
mu itangazo zasohoye ingabo z'u Burundi zivuga yuko uwo musirikare yagerageje guhunga ariko biba ivy'ubusa ubwo yari amaze kurenga imetero 700 imbere mu Burundi, ubu akaba afungiwe mu gipolisi mu Kirundo mu gihe amatohoza kibandanya. Mu itangazo zasohoye ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zababajwe n'ibi vyabereye ku mupaka ibihugu bisangiye kandi ko zizokora ibikorwa bikenewe mu rwego rw'imigenderanire na leta y'u Burundi kugira ngo isubize uwo musirikare mu Rwanda. Ku bihugu bisanzwe bitarabana ryiza, igishitse hagati yavyo gishobora kudafatwa ibisanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rufise umugambi wo gutera igihugu ciwe. Burundi n'u Rwanda bisanzwe bitarabana ryiza kuva mu 2015 inyuma y'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, aho leta yagirije iyo u Rwanda kubigiramwo uruhara. Ubuho bikaba byunyuwe nuko ivyo bihugu bibiri kimwe kiri ku ruhande rumwe ikindi kikaba ku rundi muzihanganye mu ntambara yo muri Kongo ihana urubibe n'ibihugu vyombi. Mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yeguye ku mwanya we. Vital Kamerhe yabikoze mbere gato yuko haba inama yo kwiga niba yagumishwaho icyizere kubera ibaruwa yo kumwamagana yashyizweho umukono n'abadepite barenga 1/2 mu nteko ishinga amategeko. Ntibiramenyekana ariko uburyo umubano hagati ya Kamerhe na Perezida Felix Tshisekedi bari basanzwe ari abanywanyi muri politiki ugiye kugenda. Inkuru ya Prime Ndikumagenguri Nairobi. Vital Kamerhe ntiyarindiriye yuko bagenzi we babanza gukorana ngo bige hanyuma batore niba bamukurako canke bamugumizako amaboko. Mu rwandiko rwo kumwiyamiriza yari yamaze kubona ko abatamushigikiye ari benshi. Radio Okapi, iradiyo ifashe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu ONU muri ico gihugu ca Kongo, yasubiyemwo Vital Kamerhe mu ijambo yashikirije avuga ati: nafashe ingingo imbere y'abakongomani miliyoni 110 ko jewe nk'umuntu muto ntategerezwa kubera intambamyi urwego rukomeye nk'inama nshingamateka. Imvo zatumye abashingamateka bashaka kubogoza Vital Kamerhe ntizizwi neza, ariko bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo bivuga ko we na bagenzi we bane bagirizwa gukoresha nabi amafaranga agenewe ibikorwa by'inama nshingamateka. Uwo yararongoye inama nshingamateka kuva mu kwezi kwa gatanu mu 2024 naco yavuze kuri ivyo avugwa ko sibwo bwa mbere Vital Kamerhe atanze imihoho nk'umukuru w'inama nshingamateka. Mu 2009 yaratanze imihoho inyuma yo kunegura ingingo y'uwari umukuru w'igihugu ico gihe Joseph Kabila yo kwemerera ingabo z'u Rwanda kwinjira mu gihugu inama nshingamateka itavyemeje. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru i New York aho yitavye inama rusangi ya ONU, Perezida Tshisekedi abajijwe niba ubu agifata Kamerhe nk'inshuti canke ubakorana muri politiki, yavuze yuko ari uko abifata kuko atariwe ntandaro y'ivyashikiye Kamerhe. Mu Burundi ahafunguwe umwaka w'ubucamanza mu muhango wabereye mu nteko ishinga amategeko i Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ni igikorwa ubusanzwe gifunguriwe rubanda ndetse n'itangazamakuru muri rusange, ariko ku buryo budasanzwe bimwe mu binyamakuru byigenga byakumiriwe mu nteko, birimo nka radio televiziyo Isanganiro, radio Bonesha FM ndetse n'ikinyamakuru Iwacu. Igitangaje nuko bari baratumiwe mbere, nyamara mu butumwa bwanyuze kuri telefone umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga yategetse abanyamakuru b'ibyo bitangazamakuru kudatara amakuru ajyanye n'iki gikorwa mu nteko ishinga amategeko. Twashatse kumenya uko byagenze. Patrick Waso avugana na Alain niyo mucamanza ukuriye igisata cy'amakuru muri radio Bonesha FM. Twebwe twari twaronse ubutumire buvuye muri Cour suprême, hanyuma batubwira ko twoja mu bikorwa bizobera mu nama nshinga amateka byo kuguruza icese ibikorwa by'ubutungane. Ubutumire twabaronse mu gatondo, ariko ku mugoroba twahabe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yafashe urugendo. Ariko rero twebwe twayefashe muri iyo ntumbero guko byari maze imisi bivugwa aho habaho ibikorwa mu namashinga amateka hakakirwa ibimesha makuru bimwe byanditswe. Uyo turungitse umukozi wacu umesha makuru agenda kukurikirana ibyo byo muri amashinga amateka ashaba yuko iyo radio aserukira muzatumiwe itarimwo, urumva uteza gusinya hamukinjira. Gutyo rero bishaka dutangaza kubona hariho amaradi amwe arekuriwe kuja gukurikirana ibikorwa bibera muri amashinga amateka n'ayandi asa nuko abujirijwe uburenganzira, kandi ibikorwa bibera muri amashinga amateka ni ibikorwa biteza kubera ku mugaragaro.
uko amategeko bivuga mu bwirizwa shingira avuga yuko bategeza kubikorera ku mugaragaro y'inama iri kurakorana hariya anye n'abanyagihugu bashobora kwinjirayo bagakwirikirana ibikorwa biriko biragenda kuko ari byerekeye abanyagihugu. Mwebwe nk'urongo uruganda kumenyesha makuru mukaba muri ugutwi n'igisho ry'abene gihugu musabike mu majambo make. Twe nta kindi twosaba nuko twofatwa nk'abandi nk'ivyo bimenyesha makuru bindi birekurwa kugenda gukorerayo, natwe dukora nkabo dusangiye ibikorwa nukuvuga twishikiriza abatoye abo batowe uko ibikorwa biko biragenda kumbure banamenye nuko abo batoye ariko arabaserukira muri amashinga amateka. Nta kindi cyo twasaba ari nuko boduha twese tukagenda tugakurikirana uko ibikorwa bigenda maze tukabimenyesha abategezwa kubyakira abo babatoye. Ariko ibikorwa byabere mu kigobo no munsi sigi n'amashinga amateka byari ibikorwa byo kugura umwaka w'ubutungane kwereke muvuga ngo n'amashinga amateka n'amashinga amateka. Mu ntango nahubwiye yuko ivyo bikorwa bizatiza kubera mu n'amashinga amateka. Nkuko naronse amakuru avuye mu bari badutumiye bavuze yuko habuze ubusinya iyo liste cyangwa ngo rutonde rw'amaradiyo yari yatumiye bakatubwira yuko yoba yafashe urugendo, nukuvuga ko yagiye atashize kuwo mukono ngo byatumye rero bavuga bati atabishize ku mukono ntidushobora kubakira niko amateka avuga kumbure aho ibyo bikorwa byabereye. Uwo yari Alain niyo mucamanza wavuganaga na Patrick Waso i Bujumbura. Twashatse kumva icyo uruhande rw'umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga Agnes Bangiricenge avuga ndetse n'umuvugizi w'inama y'inteko ishinga amategeko, ariko ntabwo twashoboye kubabona. Turamutse tubabonye muzabyumva hano kuri BBC Gahuza. Reka noneho dukomeze mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike ku mugabane wa Afurika bihuriye ku rurimi rumwe, Ikinyarwanda. Imwe mu nyungu yabyo ni ukoroshya ubusabane n'itumanaho hagati y'abaturage, ariko ku rundi ruhande binagora benshi kwiga cyangwa kuvuga indimi z'amahanga akenshi kubera ko zidakenewe mu buzima bwa buri munsi bw'imigenderanire y'Abanyarwanda. Ibintu biri mu nzira yo guhinduka, ariko kubera ko icyemezo cya Minisiteri y'Uburezi gisaba abarimu bose gukorerwa isuzuma ku rurimi rw'Icyongereza mbere yo kwemererwa gukomeza kwigisha. Imwe mu mpungenge igaragazwa n'aba barezi cyane cyane abakuze nuko bize mbere y'ihinduka rya gahunda y'ururimi rw'imyigishirize yavuye mu Gifaransa igashyirwa mu Cyongereza. Ku ruhande rw'abashinzwe uburezi ariko ngo nta mpamvu yo guhangayika kubera ko igihe gihagije cyahawe abarimu mu kwitegurira isuzuma. Jean Claude Mwambutsa yaganiriye na bamwe muri bo adutegurira inkuru. Umwarimu wansabye kutamuvuga amazina amaze imyaka 26 yigisha, namusanze muri rimwe mu mashuri yisumbuye mu ntara y'Uburengerazuba ngo yize mu Gifaransa kandi ntiyagize amahirwe yo kwiga Icyongereza kiri mu ishuri. Gahunda iteganijwe yo gusuzuma ubumenyi mu Cyongereza isa n'imuteye impungenge. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu Cyongereza tukanakimenya ni byiza, ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini n'utagitsinda ugende, urumva ko bihinduye indi sura. Avuye ku ishuri saa 11, umwana agomba gutahana homework ya buri munsi, none mwarimu we yayiteguye ryari, ese arayikosorera umwana ryari anashobore kwiga. Izo ni imbogamizi. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo guhugura abarimu mu Cyongereza, rimwe na rimwe zifashishije ikoranabuhanga rya internet. Gusa amasaha menshi basabwa kwigisha ndetse n'ubushobozi bukeya bw'amafaranga ngo ntibyemerera benshi kugura telefone zigezweho ndetse no kubona amafaranga yo kugura internet yo kubafasha kwiga Icyongereza. Mugore Nejo Janvier wigisha mu ishuri ryisumbuye rya Gishoma mu karere ka Rusizi, we yize ubumenyi bw'ibinyabuzima kugeza ku rwego rwa kaminuza. Nta mpungenge afite ku bizami biteganywa, ariko ngo babitegura bakwiye kuzirikana ko Icyongereza atari ryo somo ry'ibanze bakurikiye. Ntabwo ari yo kuri principale twize muri kaminuza. Kabiri nuko dufite impamyabushobozi zigaragaza ko ibyo twigisha twabyize. Icyongereza rero ntago ari yo qualification yacu, habayeho gutsindwa nge numva icyaba cyiza ari uko bahugura n'ubundi waba watsinzwe. Mu gihe abarimu bagitegereje ibizamini by'Icyongereza ku bayobozi b'amashuri byo byarabaye. Umwe mu bakoreye mu ntara y'Uburasirazuba yambwiye ko yakoze ikizamini mu buryo bwanditse, ariko ntiyisanga ku rutonde rw'abagomba gukora ikizamini cyo kuvuga cyangwa interview.
uyu avuga ko abona harabayeho ukudakorera mu mucyo kuko atasobanuriwe impamvu kandi yarumvaga ikizamini cyanditse gikoze neza. Minisiteri ishinzwe uburezi ivuga ko kugenzura ubushobozi bw'abarimu mu rurimi rw'icyongereza ari ihame. Ku kibazo cy'abafite impungenge zo gutakaza akazi mu gihe badatsinze isuzuma riteganywa, Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana avuga ko hakiri amahirwe. Aha hari mu nama iheruka kuba ihuje inzego zitandukanye zikuriye uburezi bw'u Rwanda. Hari urugero bagomba kuba bariho mu byerekeye icyongereza, bivuga ngo abarimu bashya tureba ko bageze kuri urwo rugero mbere yuko bahabwa akazi. Abarimu basanzwe bakora bo bazahabwa amahugurwa kugira ngo twabahaye imyaka 3 kugira ngo bigerweho. Iyo ukoreye ikizamini ugasanga utari kuri iyo level, uhita ujya muri ayo mahugurwa kugira ngo iyo level izamukeho. Nta muntu uzirukanwa ngo ntabwo yagezeho kugeza igihe iyo myaka 3 ishize. Urwego rw'uburezi ni rumwe mu zikunze kubamo impinduka nyinshi ndetse n'ireme ry'uburezi butangwa rikaba rikunze gushyirwa mu majwi. Hari abavuga ko abanyeshuri bamwe barangiza kaminuza badafite ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo. Mu mpinduka nshya zivugwa harimo gutanga amasomo harebwa ibikenewe ku isoko. Icyongereza nacyo kikaba kigomba kuza ku isonga kuko cyiganje ku rwego mpuzamahanga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tujye muri shampiyona y'isi y'amagare ikomeje kubera i Kigali mu Rwanda. Iri rushanwa ubu risingira umusozo aho ritegerejwe kusozwa ku cyumweru. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ukurikirana ayo marushanwa. Natangiye mubaza uko uyu wa gatanu byagenze. Kuri uyu munsi habaye amasiganwa abiri, ahanini abakurikira amagare bise ngo ni isiganwa ryo kureba abambere bahazaza h'amagare ku isi, kuko ni isiganwa ry'abakiri batoya ryabanje, no kuvuga junior, ni icyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 cyakurikiyeho kirangiye none hamwe no mugoroba. Aho rero mu bakiri batoya cyangwa junior, umwongereza witwa Harry Hudson niwe wasize abandi abo wa mbere ku isi. Hanyuma mu batarengeje imyaka 23 mu kanya gato gashize Mutariyani witwa Lorenzo Fini w'imyaka 18 ari nawe muto wari mu isiganwa, yasize abandi bose batarengeje imyaka 23 mu bagabo. Niryo ryabaye uyu munsi muri make. Samba, twakomeje kugaruka cyane muri iki cyumweru ko iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare ku isi n'ubwa mbere bereye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Hari icyo umugabane wa Afurika urimo kunguka n'u Rwanda cyane cyane rwariteguye? Ikintu kinini Afurika irimo yunguka nuko nk'ubu ngubu ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere abakinnyi ba Afurika bitabiriye ari benshi shampiyona y'isi. Ibihugu bimwe na bimwe nka Sudani y'Epfo, Benin, Eswatini n'ubwa mbere byitabiriye isiganwa mu byiciro bitandukanye. Noneho wagaruka muri mu by'umwihariko ku Rwanda ruri kwakira isiganwa, abantu barenga 15,000 barimo abakinnyi, abagendana nabo, abantu bakunda amagare bavuye mu bice bitandukanye by'isi, abo bose baje mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ngubu abacuruzi muri za hoteli, abakodesha amazu, ibi bita za Airbnb, kumanuka kugira ku bacuruzi bato mu bintu bitandukanye, nyine barimo barungukira mu buryo butandukanye bavana inyungu kuri abo bantu bangana gutyo binjiye mu gihugu bitwaje amadevize menshi cyangwa se amafaranga menshi y'ibihugu by'amahanga azabatunga. Nubwo rero navuga ngo mu isiganwa bigoye cyane abakinnyi ba Afurika, ariko umugabane wa Afurika urimo urabona inyungu muri rusange, by'umwihariko n'u Rwanda rwateguye rino siganwa. Mu gihe rero ririmo kugera ku musozo waryo, ubu ngubu hateganyijwe iki mu mpera z'iki cyumweru? Mu mpera z'iki cyumweru nibwo hitezwe noneho icyo nakwita ngo ni final. Abantu benshi bazaba bategereje kureba mu cyiciro cy'abagore bo bita elite, ni bande bazaba ba mbere ku isi. Abo bazasiganwa ku munsi w'ejo bonyine, isiganwa rirerire. Hanyuma abagabo ku cyumweru ariyo event ya nyuma cyangwa se aricyo gikorwa cya nyuma cy'umunsi gisoza iri siganwa, abagabo bazasiganwa ibirometero bigera kuri 267 bazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Niwo munsi mukuru w'iri siganwa mpuzamahanga ry'isi, ari nabwo rizarangira. Samba Cyuzuzo, wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Twafashijwe na Volodymyr Muzechka. Ngende Prudence Nyumva, urahajyana kandi weekend nziza.